bacu ikaze ngo aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kw'igenekerezo rya gatanu Rusama umwaka w'2026 mu gatondo hitezwe ko ahenshi ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike kiretse mu Kayanza no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera imuyinga mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Ahazobakanye gusumba handi azoba ari Imwaro mu ntara ya Gitega, Ibururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri -13°C. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe ko hazogwa imvura nkeya mu Kayanza, Ingozi, mu Kirundo, mu ntara ya Butanyerera, Imuramvya mu ntara ya Gitega, mu Rumonge hamwe n'Imakamba mu ntara ya Burunga. Ikirere kirimo ibicu vyinshi kikaba kitezwe Imwaro, Igitega hamwe n'Ikaruzi aho ni mu ntara ya Gitega hamwe n'Ibururi mu ntara ya Burunga. Ahasigaye hakazokwaka izuba harimwo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri -28°C aho ni mu ntara ya Bujumbura. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rikazorenga igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.